Révérend afise hama muri uyu mwanya muto Imana iduhaye tugire ico tuganiriye kuri uyu musi uri hejuru. Reka turabe muri Zaburi, Psalm Zaburi ya 90 niyo majambo tugomba kwifashisha. 90 ku murongo wa 12 haranditswe ngo utwigishe guharura imisi yacu bitume turonka imitima y'ubwenge. Kasubiremwo, utwigishe guharura imisi yacu bitume turonka imitima y'ubwenge. Reka turabe kandi gitabo Mose yanditse gusubira mu vyagezwe, dusubireyo naho twumve ico Data wo mwijuru agomba kutuvugisha ko muri uyu mwanya aduhaye. Gusubira mu vyagezwe 32 ku murongo wa 28 na 29 haranditswe ngo kuko ari ihanga ry'abantu ataco bibaza atabwenge buri muri bo. Iyo baba abanyabwenge bo kwibajije ibi bakiyumvira ivyiherezo ryabo. Nayo majambo rero ntivyoroshe, biragoye, umwanya si munini cyane, ariko sinamuto burya mpwemu yera aravise ico agomba kutuganiriza nk'abarundi n'abarundikazi, inshuti z'igihugu dukoraniye hano n'abarikora dukurikirana. Nafashe umwanya tumaze kumenyeshwa ko tuzogira ico tuvuze kuri uyu musi uri hejuru, gusenga no kwiyumvira ikintu dushobora kuganira ko, na cyane cyane ko numvise wadusomeye amateka ya Nyakwigendera nyene icubahiro Petero Nkurunziza yasozereye avuga ngo hariho ikisinosozera ntavuze ikintu nyamukuru gisumba ibindi vyose nari mpejeje kuvuga. Aravuga ngo mu bintu tumwibukira ko nuko yari umuntu yubaha Imana, umuntu ayikorera. Iryo jambo ryandemesheje nk'umuntu narinzi ko nza kugira ico mvuze, kumva tukibihaye agaciro yuko ikiruta ibindi vyose ari ukumenya Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo itanguriro ry'ubwenge no kumenya Uhoraho, hama kuva mu vyaha niko kujijuka. Aswahili kujijuka ni nko kuvuga ngo niko gusirimuka. Ico ni Giswahili cyo muri quartier, no kuba uri warashoboye kumenya ibintu, uri umuntu ujijutse, uri umuntu uri smart. Kumenya Imana niko kujijuka. Tuvize icivugo yuko uyu munsi uri hejuru biciye kuri kizigenza Nyakwigendera. Uyu munsi utwibutsa gukunda igihugu no kugikundisha abandi, ariko nifuje ko tuganira ijambo twibutsanye gato kuri iri jambo. Tuheje gusoma aya majambo dusomye, twari dufise vyinshi twateguye, ariko reka tukore kuri aya mpejeje gusoma. Nagomba ko twibutsanya ku mutima, gutunga umutima ufise ubwenge. Niryo jambo Imana yashize ku mutima wanje, numva ngomba ko tuganira ko umutima ufise ubwenge. Gute mbega umutima ushobora kugira ubwenge? Nimba umutima ushobora kugira ubwenge, birashobora no gushika rero yuko n'umutima ushobora no kubura ubwenge. Ariko Bibiliya yatubwiye ngo utwigishe guharura imisi yacu kugira ngo dushobore gutunga imitima y'ubwenge. Nimba ijambo ry'Imana ritubwiye yuko bishoboka yuko dushobora gutunga umutima ufise ubwenge, bisobanura yuko bishobora gushikana umuntu agatunga umutima udafise ubwenge. Sindi bugende mu madetaye maremare cyane kugira ngo ngende kuvyagura ngo mvuge ku mutima utagira ubwenge n'umutima ufise ubwenge, ariko cyane cyane reka
mukanya mfise nshobore kuvuga ku mutima, gutunga umutima ufise ubwenge. Iri jambo ryo gukunda igihugu no kugikundisha abandi. Ntushobora gukunda igihugu udafise umutima ufise ubwenge. Umutima ufise ubwenge ni utuma dukunda igihugu, hama tukagikundisha abandi. Niyumviriye cyane kuri iri jambo ryo kugikundisha abandi. Mbega vy'ukuri burya biroroshe kushobora gukundisha igihugu abandi atabi bintu ushoboye kubereka vyotuma bashobora kuvuga ngo reka tuze kuraba ico gihugu ciza. Aho rero vyangarukanye kugira ngo twibutsanye. Iyo tuvuga indongozi akenshi ari gihe cyo twumva aba bavyeyi bacu, izi ndongozi zacu zituyoboye mu gihugu, akaba arizo gusa twumva ko arizo ndongozi. Ariko hose uri ndongozi, wisanze uri wenyine ata kintu urongoye, uri ndongozi y'ubugingo bwawe. Ni kuvuga ngo twese uko dukoraniye aha turi ndongozi. Rero nifuje mu mwanya mutoyi nahawe twibutsanye ikintu cyo gutunga umutima ufise ubwenge. Mbega umuntu atunga umutima ufise ubwenge abayeho gute? Kutwigisha iminsi, guharura iminsi yacu kugira ngo dutunge umutima ufise ubwenge. Nuko umutima ufise ubwenge, ndifuza ko ahantu nogirirwa ubuntu abakoraniye ngaha n'abariko baradukurikirana bagashobora gutahura iri jambo ngomba kuvuga ko niryo jambo nyamukuru. Umutima ufise ubwenge, ikintu ca mbere nyamukuru ushimikira ko cyangwa ushira imbere nukutibagira yuko hariho umunsi tuzotanga raporo. Umutima ufise ubwenge n'umutima wiyumvira yuko hariho umunsi w'iherezo ry'ibintu byose, mugabo atari iherezo y'ubuzima bwacu. Imana ishimwe ko igihugu cyacu twakigize icyambere. Imana twayigize iya mbere murambabarira, tukayigira iya mbere mu gihugu. Imana ihabwa icubahiro, turayizeye, twarayisenze. Nyakwigendera yarayidukundishije imyaka 15 avuga ubutumwa hirya no hino. Ndi mubagiriye ubuntu bo kubibamwe ivyo bikorane. Ariko nagomba ndabwire ivyo rero reka ko twese ngaha dushobora kuba twizera Imana. Nimba twizera Imana, turanizera yuko hari iherezo ry'ikintu cyose hano munsi y'izuba, ariko atari iherezo y'ubuzima bwacu. Inyuma y'ubu buzima hariho ubundi buzima buzokomeza. Umunyabwenge rero, Bibiliya yatubwiye ngaha ngo ni ihanga ritafise ico ryibaza, ritibaza ku kintu na kimwe, ritiyumvira, ridafata umwanya wo gushobora kwibaza ati mbega vy'ukuri ibi bintu ndiko ndakora bizorangira gutya. Ihanga ritagira ico ryibaza. Ariko munsi twasomye ijambo muri Deuteronome, aho twasomye 32, hari ijambo ryatubwiye ngo iyo bari kuba abanyabwenge bari kwibaza ibi bakiyumvira kuvuga iherezo ryabo. Umunyabwenge rero nkuko narimejeje kubivuga, nubwo ntorenza ya majambo, iri ryo nyene mukarifata tukaryibutsanya, ugashobora gusubira kandi gukanguka aho uri, kumenya yuko hari iherezo. Kandi iryo herezo ntabwo ari iherezo rya byose. Tuzorenguka imbere y'iyo Mana mushobora byose, umwe wese agiye gutanga raporo y'ivyo yakoze ku myaka Imana yari yaramuhaye hano munsi y'ijuru. Umunyabwenge rero, umunyabwenge si ubaka indege gusa, umunyabwenge si ubaka ibigenda juru, umunyabwenge si ugira afise amafaranga menshi, umunyabwenge si umuntu afise icubahiro kirengeje. Umunyabwenge navyo ni vyiza kuko icubahiro kiva ku Mana, ariko umunyabwenge nashaka ko twibutsanya muri kino kibanza n'umuntu yiyumvira ku iherezo ryiwe. Iyo wiyumvira ku iherezo ryawe rero uriyengenga. Iyo wiyumvira ku iherezo ryawe, gukunda igihugu no kugikundisha abandi
gukunda igihugu. Imana Bibiliya ivuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ngo nigo rwatumye itanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi. Imana rero kudukunda yaratanze, Imana kudukunda yarakoze. Iyo ukunda igihugu uragikorera. Iyo uvuga ko ukunda igihugu uri umunebwe utagikorera ataciza ukora uba uri umubeshi, uba uri kurabesha. Gukunda igihugu ni ukugikorera kandi ukagikorera aho uherereye, utarorereye igitsure cy'umuntu agutwaye ngo urinde kurorera peri guhamagaye, ukamenya ngo mu mwanya mpagazemwo ndazi yuko nubwo databuja cyangwa umurongozi nyenicubahiro umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi atorinda mbona mu nshingano yampaye, nkagira umutima aho hantu muri iyo position ndimwo, muri iyo poste ndimwo, nkagira umutima wo kuvuga ngo ahantu ndi nzotanga raporo kuri kizigenza mukuru igihe kizogera mpagarara imbere y'Imana, kuko Bibiliya ivuga ngo umuntu wese azoriha ibikwiranye n'ivyo yakoze akiri hano musi y'izuba. Hari riri jambo ntagomba gusoma riri muri mu Vyahishuwe Yohana 14 naryo nari nariteguye, rivuga ngo numva ijwi rivuye mu ijuru riravuga riti ngo guhera ubu harahiriwe abapfa bapfira mu mwami. Ndashaka mwumvirize iki kintu, harahiriwe abapfa bapfira mu mwami. Hakurikira ijambo rikomeye nifuje ko twokwibutsanya rivuga ngo mwema aravuga ati amen, ngo bapfira mu mwami. Hakurikira ijambo rikomeye nifuje ko twokwibutsanya rivuga ngo mwema aravuga ati amen, ngo baruhuke uburuhe bwabo. Bibiliya yindi ivuga ngo baruhuke ubutame bwabo. Nagira mbabwire yuko ntushobora kuruhuka utarushe. Mugabe ikibazo umuntu akwiye kwibaza muri kino kibanza, muri ico cubahiro urimwo, muri iyo poste Imana yakwizigije, we nk'umukozi w'Imana, ko twese uko dukoraniye ngaha turi abakozi b'Imana, mbega wowe uri kuratama, wowe uri kuraruha? Nimba uri kuraruha rero nukwibaza iki kibazo ngo mbega ikinduhishije, nduhishijwe no gukora iciza, kuko Bibiliya itubwira mu butumwa bwiza Paulo yandikiye ab'Ikorinto arababwira ngo igikorwa cyose tutakoze mu rukundo, Imana ishimwe cyane, igikorwa cyose tutakoze mu rukundo, ngo uwo musi nibaza ko abayizera barawuzi, ngo kuri wa musi ngo igikorwa cyose ngo umuriro uzogiserura ngo kigeze, ngo igikorwa cyose kitakozwe mu rukundo ngo kizonyuzwa muri uwo muriro gishe, ngo ariko igikorwa cyose cyakozwe mu rukundo ngo kizocamwo kirengane kivemwe amahoro. Nukumenya yuko rero mu nshingano mu mwanya Imana ikidutije uyu mutahe ukomeye, umutahe utocungisha abantu, umutahe tutogurira ku ibotike, umutahe atahantu na hamwe towusumira, izi mwemu duhumeka zica muri aya mazuru. Mu mwanya kadutije uyu mutahe ukomeye, aho dutije kugira ngo tubeho dukora ivyiza, tugirira neza abantu, kugira ngo nihagera kuri wa musi ibikorwa twakoze tugihumeka, tugihema, ntibize bicishwe muri wa muriro ngo bishe, ariko bicishwe muri wa muriro bisohoke vyemye, kubera twabikoze mu rukundo. Imana ishimwe cyane. Ngenda gusozera rero mbabwira ngo umunyabwenge, ndarisuye mw'iri jambo, umunyabwenge nyawe, umunyabwenge yiyemera, muramba baragukoresha iri jambo, umunyabwenge yiyemera ni umunyabwenge avuga ngo ibi biro nicayemo, aka kazi ndiko ndakora, iki kintu cyose ndiko ndakora, hazogera umunsi ntange raporo, kandi apana kwitanga kuri wa wundi nabikoze ninyegeza atambona nitwara uko nshatse, ntange raporo ku Mana idaca urwankunzi. Imana izocira urubanza umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Imana ibahezagire.